tuvuye mu ruganda twarimwo n'uruganda ruraba cane vyerekeye ingene amafaranga y'igihugu akoreshwa bibita budget programme. Ica kabiri yari bijanye n'ingene habaye isuzuma y'ingene amafaranga yo mu bisata bitandukanye na cane ivyerekeye genre n'ivyerekeye climat akoreshwa. Tufatanije rero muri rusange ubwa mbere nuko vyagaragaye yuko ivyerekeye gukoresha amafaranga y'igihugu bikiri inyuma cane. Nk'iyi raporo bita PEFA twabonye yuko ku ma indicateur atari make yakoreshejwe usanga turi kuri kote ya nyuma urudome D, ahandi ugasanga turi kuri C, ni hake twari no kuri B. Vyumvikana yuko inzego z'igihugu zitarashobora gutomora neza ingene amafaranga y'igihugu akoreshwa. Mu mugambwe wacu tukaza ko naco gituma mbere n'ivy'ubutunzi bitera bisubira inyuma. Aha twavuga nk'ibi vy'ubukene bw'ibintu vyankenerwa n'ivy'igitoro vyasubiye kwibonekeza. Tuhagaruka ku vyerekeye itituka ry'amafaranga ya leta, usanga hariho ikinogo kinini hagati y'amafaranga leta ivunja ko amadolari nayo dusanga kuri ya soko twokwita marché réel. Ivyo navyo bigatuma ubuzima bw'abene gihugu busubira inyuma kuko amafaranga aratagaciro, ariko ugasanga ntibihuye nuko biriko biragenda kuvyerekeye kuronka umwimbu w'abanyagihugu. Muri rusange rero tubona mu mugambwe wacu yuko inzego z'igihugu zikwiye kwitunganya neza kugira ngo zinonosore neza ingene zikoresha amafaranga ya leta, na cane bakaraba ingene bafata ingingo zituma dusubira gukorana neza n'abafasha Uburundi mu vy'iterambere, n'uburyo buke dufise bugatunganywa neza. Amashirahamwe ya leta n'abarundi vyumvikana yuko iyo bagiye gukora bomenya yuko batagiye kwikorera, ariko bagiye gukorera abarundi muri rusangi. Ya ngendo yo gukunda igihugu rero akaba ariyo ije imbere kugira ngo bashobore gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu baragijwe. Ariko iruhande yaho hariho inzego novuga zibiri leta ituma gucungera ubutunzi bw'igihugu no gukora ibindi. Aha twavuga leta kuko baratora umukuru gashiraho leta imufasha gukora hamwe n'inama nshingamateka za gucungera ingene leta iriko irakora. Ntidutegera yuko rero habaho umuntu agenwa akazazwa amabanga hanyuma ntagombe gukora mu muco. Rimwe na rimwe ugasanga bariko baramwidogera mugabo ntihafatwe ingingo zitomoye zo kumukura mu mabanga, eka mbere no kumuhana kugira ngo n'abandi babifatireko akarorero. Ibihugu vyose tuzi ko vyashoboye gutera imbere ni vyakoresheje amafaranga neza y'igihugu, kandi vyashira imbere guhana umuntu wese akoresheje n'ubutunzi bw'igihugu, ku buryo n'abandi bafite akarorero bagatinya. Ubundi bwobwo tudashizemwo guhana abantu bonona ubutunzi bw'igihugu ntibizokunda ko dutera imbere. Twebwe aho duhagaze kuri ico kibazo bwa mbere nuko kugira ngo ubutunzi bw'igihugu butungane neza, ubwa mbere ho n'ubw'igihugu, si ubw'umugambwe canke si ubw'imigambwe. Hari abahinga bashobora kwitunganya neza, bashobora kuba ari mu mugambwe canke uriya, canke ugasanga mbere n'abahinga batari no mu mugambwe n'umwe. Twebwe tukavuga duti bene ibi bikorwa bijanye no gutunganya ubutunzi bw'igihugu si ibikorwa vya politike, ni ibikorwa vy'abahinga. Ico gituma hageze kurondera ababikora borondera umurundi wese afise ubushobozi bwo kubikora, ntumenga gusa baza kuronderera mu mugambwe kanaka, baronderere mu migambwe yose, baje muri societe civile, mbere n'abahinga batari no muri kimwe muri ivyo bashobore kubikora kugira ngo duteze imbere igihugu. Twebwe ikidutangaza nuko abantu bama bariko baridoga yuko abariko barakora bakora nabi, mugabo ukazorindira yuko baheza bakarondera abahinga iyo bari ntibabazane imisi yose bakama bibohera mu mugambwe kanaka. Ivyo birasubiza inyuma igihugu, kuko uyo muntu aba yagiye muri ayo mabanga aho gukora ngo ashimishe uwamushizeho kubera ubuhinga bamushimiye. Kora yabonye bamutoye ko ari mu mugambwe, aza gushimisha umugambwe gusumba gushimisha igihugu. Nico gituma uza gusanga hari abantu bantakogwa ko niyo akoze amakosa bamukoza avuga ngo ntuzi uwanshizeho, canke hageze ko bomuhana ugasanga uwamuzanye ariko aramugwanirira. Abaje gufata ingingo kuri ico bafata n'ico bareka. Nico gituma rero dusaba yuko muri bene ivyo gutunganya amafaranga ya leta bokurikiza rya tegeko ritandukanya ibikorwa vy'ubuhinga n'ibikorwa vya politike, kugira ngo umuntu ashimwe ku vyo yakoze ntashimigwe iyo yaje ava.